Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu dushikiriza amakuru atandukanye aba ari kuvugwa agateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwa mwaranyagijwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Twabateguriye amakuru ahambaye kandi anababaje ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara ya Cankuzo, aho hari umunyagihugu yahuye n'amagorwa akomeye cane, akaba ariko aratabaza Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo amutabare amukize abariko barashaka kumugandagura ndetse n'abamunyaze itongo ryiwe. Ni byinshi twabateguriye biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, byose turaza kubashikiriza mu ido n'ido ry'aya makuru. Wifuza kuzaja bama mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone aka ni akaryo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uje uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Tudatevye rero amakuru yacu tuyatangurire mu ntara ya Cankuzo, aho hari umunyagihugu yahuye n'amagorwa akomeye cane. Amagorwa y'umuryango wa Kadahari Petero. Inyuma y'ifatwa n'ipfungwa ry'umushingamateka Radja Niyonkuru yatowe mu Cankuzo be n'umugabo wiwe Christophe Nyamiye yari chef de zone Cankuzo, urwo rugo rukavugwa ko rwahora rwiganje mu Cankuzo. Hari umunyagihugu yatwandikiye avuga ingene yataye igihugu inyuma yo kunyagwa itongo ry'umuryango na Christophe Nyamiye. Uyu muryango yaratsinze urubanza muri sentare rumukomorera itongo, ariko byarananiranye ko urubanza rushirwa mu ngiro kubera abategetsi bose mu Cankuzo batinya Christophe Nyamiye. Tubibutse ko Christophe Nyamiye na Radja Niyonkuru bapfunzwe bagirizwa kuba bagize ruhara mu igandagurwa ry'umutama yitwa Nyamiye. Se wabo wa Christophe Nyamiye bamuziza itongo ry'umuryango nyine. Uyu munyagihugu yanditse ku mugaragaro ati: "Njewe nitwa Jean Paul Birama, nkaba mvuka mu ntara ya Cankuzo. Mfise umubabaro n'agahinda kuko twanyazwe itongo ryacu ryose kandi nkaba ndiko ndahigwa n'abatunyaze iryo tongo ngo banyice. Njewe umuvyeyi wanje Kadahari Pierre avuka ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo. Yahunze mu gihugu mu gihe cy'amagume yo mu mwaka w'1993, ahungira mu mahanga ya kure. Tuvukana turi abana 10 kandi twese turiho. Njewe Jean Paul Birama akaba ari njewe nserukira umuryango wa Kadahari Pierre kuko ageze mu zabukuru. Abariko baratunyaga babonye haciye igihe kirekire data batamubona, baciye kuri masenge wa data ariwe Kadahari Claudette, arabagurisha ko ibipande by'iryo tongo kandi aca aranaryigarurira, akavuga ko ata burenganzira twebwe bene Kadahari Pierre turifiseko. Muri 2012 twaje kuraba iryo tongo dusanga ariko aragurisha amatongo atandukanye yacu. Twaciye dutaka abashingantahe baramutesha kugurisha arabyemera, ariko mu nyuma bandanya agurisha mu kinyegero. Maze kubyumva ko bimeze gutyo naramuburanije ndamutsinda gushika aho urubanza ruhurikizwa kwa 20 z'ukwezi kwa 2019. Iryo tongo ryose rya tata rigaruka mu muryango. Uwo Kadahari Claudette nawe yaronse igiseke naco nyine adashobora kugurisha. Hanyuma abaguze bose bategetswe kumenyana n'uwo baguriye. Sentare imaze kudushikiriza iryo tongo muri 2019 yarashize ko abari mu iryo tongo bose boba bavuyemwo mu kiringo kitarenze amezi 12. Haciye iminsi naronse intumwa irungitswe na Nyamiye Christophe iza kumbwira ko atazokwemera guhomba pariseri yiwe, ko azotuma asesa amaraso. Muri ico gihe sinari nzi ko afisemwo na pariseri mu iryo tongo ryacu. Kugira ngo bakuremwo ibyabo, ahubwo baciye babandanya kubaka n'abandi benshi, kandi harasohotse inyandiko zibuza kugururira igikorwa na kimwe muri iryo tongo. Biratangaje rero njewe ndi nyine iryo tongo nagize ngo ntangure kubaka mu itongo rya data. Sentare yankomoreye, haje abantu mu ijoro barabomora aho nari maze kubaka.
narituye buramatari w'intara ya Cankuzo arambwira yuko ico kibazo ataco ashoboye. Naciye nitura sentare isubiramwo imanza ya Gitega ivuga ko bitamuraba kuko harimwo ikibazo c'ubugaraje. Aca andungikira kwa Procureur General wa Gitega, nawe ndamwiganirira ikibazo arambwira ko harimwo abantu adashobora guhangara. Narituye ubushikiranganji bw'ubutungane bumbwira ko ari Procureur General wa Repubulika yofata ingingo kuri abo bantu bitwaza leta mvyeyi bakanka kuva mw'itongo ryanje nashikirijwe n'ubutungane. Ubushikiranganji bw'ubutungane bwaciye bundungika kwa Procureur General wa Repubulika nagumye ntonda ariko kugeza ubu ntaco bigeze bamfasha. Maze kwitura inzego zitandukanye z'ubutungane nta ngingo bigeze bafata kugira ngo ibyo natsindiye babinshikirize. Nta rwego na rumwe rubaho ngaha mu Burundi ntaritura ariko ntibanyumvirize kubera ko abatunyaze iryo tongo harimwo abantu bakomeye mu ntwaro. Eka mbere no mu butungane ari naco gituma banse kuva muri iryo tongo kuko bitwaza nyine ko ari abategetsi bakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu nyuma narabandanije mpura n'ibibazo kuko abo bantu banse kuva muri iryo tongo kandi n'ubu babandanya baryubakamwo. Babumbiramwo amatafari buri munsi kugira ngo bubake mw'itongo rya data kandi ubutungane bwararimpaye. Mu kw'icenda k'umwaka wa 2021 nariko ndataha ndi Bujumbura nafashwe n'abantu ntamenye baranyambura ibyo nari mfise byose maze baraniga banta mu mwonga. Nabyutse mw'ijoro nk'isaha 8 z'ijoro ntazi yondi, impuzu zuzuye urushanga n'umusenyi. Imana yarankijije ndatabaza maze nkira uko nguko kandi bo bari basize bazi ko nacikanye. Ntibyahereye ngaho mu nyuma nabandanije kubona imodoka itagira imparati inkurikirana cane aho naja hose. Nabonye nimero ntazi impamagara ingabisha yuko ntavuye mu gihugu c'u Burundi iminsi yanje iharuye kuko bazi aho mba naho ngendera. Ndamubajije uwo ari we aca arakata fone. Mu nyuma iyo nimero yarabandanije inyandikira amamesaje ingabisha yuko nsigaranye indwi imwe yo kubako ngo aho kugira ngo bahebe itongo banyica nkavaho kuko n'ubundi ngo ntaco mariye igihugu nubwo itongo ari iryanjye nyine ngo baragomba banyice kugira ngo ndeke kubabuza umutekano. Nagize amatohoza ku iyo nomero yakomeje kungabisha nca nsanga iyo nomero abo ivugisha ko bose nababa mw'itongo ryacu harimwo Ndyamiye Christophe ari nawe iyo nomero yahamagara kenshi kandi n'inama zaba kw'iryo tongo bose bahurira ku muhana iwe mw'iryo tongo nyine ryacu. Kugeza ubu narabuze uwo nitura mpitamwo guhunga. By'ukuri leta mvyeyi natwe mudutabare mu ntara ya Cankuzo kuko njewe mbandanya ndenganywa n'abitwaza leta mvyeyi. Ikaturenganura kuko hari abantu bigeze bihangange kugeza naho bavuguruza sentare. Ibyo mvuze byose ni ukuri kandi nabifisiye ibyemezo n'impapuro zose naburaniye ko ndazifise. Murakoze rwose mumfashe mugeze uyu mubabaro wanje kuri Perezida Evariste Ndayishimiye wenda we yantabara. Umushikizamanza mukuru wa Repubulika aherutse gutorwa arakwiye gufata ingingo yubahiriza kandi ikingira uyu munyagihugu n'umuryango wiwe. Nta kuntu abitwaza igikenye bohabwa ububasha bwo guhonyora abanyagihugu bato bato. Abashobora gushikira Perezida Ndayishimiye mwomuha ikibazo c'uyu munyagihugu wo mu Cankuzo kuko kirahambaye cane kandi ni ikibazo kibabaje cane kubona abantu basigaye basumba ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tuvuye kuri iyo nkuru y'umubabaro iriko iravugwa mu ntara ya Cankuzo aho abanyagihugu bariko bararenganywa, amakuru yacu tabandanirize kuri ino nkuru imaze iminsi ivugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi aho hari umupolisi yagaragaye ku masanamu ariko abwira bagenzi be ko bareka kurya ibiturire kandi akavuga ko abarya ibiturire batazajya mu ijuru, akabahanura ko baheba iyo ngendo mbi yo kurya ibiturire. Ariko ubu ngubu impembo leta ya General Evariste Ndayishimiye yamuhaye nta yindi uretse kuba yaramupfunze mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yirirwa abesha abanyagihugu ngo ariko ararwanya ibiturire
ariko n'ugerageje gusemerera bagenzi be ngo bareke kurwanya ibiturire ico impembo bamuhaye nta yindi yabaye kumwinjiza mu munyororo aho ariko arabaho nabi cane kandi yarariko arahimiriza bagenzi biwe kureka ingendo mbi bihaye yo kurya ibiturire. Koko mwashize Imana imbere hama mukareka hagapfungwa abiyamiriza ibiturire nka Caporal Chef Jerome Niyonkuru? Abasuma baridegembya, bamwe baterura amamiliyaridi muri BRB ntawubakomakoma. Abariye urugomero rwa Mpanda baridegembya, abariye amahera y'abasirikare n'abapolisi iyo myaka yose iheze ntawubakorako. Mu mihingo yose y'igihugu abarundi baridogera igiturire mu gipolisi ntawubatabara. Muri pafe mu bacunga ibarabara ku bakorera ku mupaka bose bararya ibiturire ntawubakomakoma. Mu biro bya OPG Nyamiramabi muri BCR ku barondera urupapuro rwo kugendesha imodoka perime. Mu iperereza hose abapolisi bavugwa mu biturire mwoba mumaze kuja kuraba ibiberayo, ariko mufata inzirakarengane mukayipfungira ubusa kuko yagaragaye isemerera bagenzi bayo barya ibiturire. Ibyo byose mwarabiravye musanga wo gupfunga ari Jerome Niyonkuru ahanura bagenzi we kuvavanura n'ibiturire. By'ukuri mu Burundi uvuze ko abapolisi barya ibiturire woba ututse inzego z'igihugu. Aho hoho karabaye ya ndoto ya 2040-2060 nimutubwire ko ari ugutebura. Nta terambere rizoshoboka mwimitse igiturire n'ubusuma mu gihugu c'u Burundi. Birababaje kubona umuntu agaragara ahanura bagenzi be kuvavanura n'ingendo yo kurya ibiturire nta kindi bamuhembye uretse kumupfunga bakamupfungira ubusa kandi biboneka ko yarariko arahanura bagenzi be mu gihe mu gipolisi havugwamwo kurya ibiturire ku rugero rurengeje ukwemera aho kugira ngo barabe ibyo ariko aravuga niba koko biba ahubwo bihutiye guhita bamufata bakamupfunga. Ibigaragaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ahora yivuguruza aho yavuga ko ashaka abamufasha kurwanya ibiturire ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko mu nyuma n'ubigerageje agapfungwa kandi agapfunga Perezida Evariste Ndayishimiye abizi ntagire ico akora. Birababaje kubona ibi biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye yarakwiye gutabara abarundi kuko bararushe rwose. Intwaro ya CNDD-FDD imaze kurusha abarundi ku rugero ruri hejuru cane. Hari amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabategurira abari kuvuga muri politike ndetse n'abari kuvuga mu bisata bitandukanye by'umutekano ndetse n'abari kuvuga mu butungane, yose turabatohoreza amaze tukabashikiriza midonido. Wipfuza kuzajya aba mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi niba utaravyonda kuri sabone akanika karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Banywanyi bacu ibihe byiza nibyo ndabipfurije.